ko mbona abakobwa bamaze imisi babihevye abari basanzwe bayikora umenga barasinziriye reka ndabakangure n'irya titre muri bagi wadisinze ubutumwa bwo bwarabashikiriye canke nibaze ko bwabashikiriye kuko hariho no bisumenga agomba sohore nawe igikorwa gishasha kandi n'ikintu ciza uri ready kwishurana nabo cyane gose ndaje nka rufuku nteturure ino rap mubigeme gugo ni na jewe map gemo ni kirimbo umwami kazi natiwe capa kibayobora iyo basomye woni jewe ndaje ziburi vyazivye ku mirongo y'izivina ntawe dusabarahevye dragon kuri Mike ncira fire ndafata ikaramu bagashaka kuritaya. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Niteka ridasanzwe kongera kubana namwe mu kiganiro gica kuri platform zacu arizo gwanyu Kings Family Burundi, aho tugerageza tukabayagira byinshi biba biravugwa muri entertainment na cyane mu gisata c'umuziki. Yes, kuri mic ya mbere ni Flexible Promoter, behind camera turi kumwe na Mr Joba le comédien. Kuri mic ya kabiri nkuko mumaze kubibona turi kumwe n'umukobwa n'umwigimekazi atavyorosha. Yes, mwitwe Rachly Nish, benshi mumuzi mu bintu bigiye bitandukanye, mu muziki, mu mukino wa volleyball, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka tubanze tumuhe ikaze kuri platform zacu arizo gwanyu Kings Family Burundi. Turamukiriza bariko baraturaba. Rachly, ndabaramukije cyane abiko baradukurikirana. Tubibutsa nyene ko muri rwa rukundo ari kugira subscribe ku batarayikora n'amapartage menshi kugira ibikorwa byacu bibandanye bitera imbere. Ego. Ni Nish afise indirimbo shasha. Ego. Ngo rufuku. Ngo waje nka rufuku. Imbere yuko kwanza dushika kuri iyo ndirimbo banje ndakuramutse kwanza ati mbe ibintu bigenda neza iyo uherereye. Novuye ko na mahoro n'ukuri turashima nkuko mubibona ntabwo nidoga meze neza uko biri kose ndashimira Imana. Na cyane turabona ko ukeye usa neza kabisa. Ni buke uko biri kose dutegereza gushima Imana muri byose kuko kwa tugihumeka nyene nivyo gushima. Ego. Imbere yuko tuza neza na neza ku ndirimbo rufuku tushaka tubanze tuyage gatoya ko turakuzi mu muziki, turakuzi mu mukino wa volleyball, turakuzi nk'umunyeshure sinzi ko warahejeje, ariko ikibazo canje numva no kubaza mbega ivyo bintu byose ubijera gute ko tumva umengo ni byinshi kandi bisaba umwanya? Ntivyoroshe, navuga ko bitoroshe kuko ni ibintu bisaba umwanya kandi n'umwete, kuko haba kuririmba birasaba kuvyitegurira ukagira amatravail, haba gukina volleyball bisaba ama-entraînement, haba kw'ishure bisaba gutonda mw'ishure. Rero ni ibintu bitoroshe, ariko kuko nsanzwe nkora ivyo nkunda kandi niyo mvamwo ndagerageza basi singume muri iki cyane, ikindi mugoma bisanga nacibagiye bisaba kwitangira ivyo nkunda, ni hamwe nyene usanga bigoye, ariko ndagerageza kubishira ku mwanya byose bigakunda. Ariko tuvuze ivyo amashure umuntu aciye yibaza mbe Rachly ariko ari igiki? Jewe novuga yuko ndiko niga master, urumva ndiko niga ibijanye n'amategeko agenga urudandazwa, ko muri kaminuza nisanzwe nizi ibijanye n'amategeko nyene, ndavuga ati muri master reka mbandanye ibijanye n'amategeko agenga urudandazwa. Ego. Hama twinjiye neza mu muziki, dushaka kumenya umuziki wawe utanguye ryari? Muziki nawe utanguye hari 2017-2018 none uvuga ko nari ndawinjiyemo neza, ko ndi ruguru byarangora ingene nshobora kuronka hari hafi nshobora kuronka studio, ariko manutse ni Bujumbura kwiga ntanguye kaminuza y'u Burundi biranyorohera cyane kubera nari negire ahantu hari ama studio menshi, ntiwashobora kuvuga ntiwitwaza ngo wabuze aho ukorera kiretse wabuze uburyo. Rero natanguye 2017 neza 2018. Ego. Kuva 2017 gushika muri 2025 ni imyaka itari mike. Ego. Kuri Rachly Nish twovuga ni igiki cyamugoye cyane mu ntango yiwe?
Icyangoye cya mbere ni ukubura iyo sapoti kuko uburyo amasitidiyo biragoye udafise umuntu asanzwe agufasha kugera n'ubu biracagoranye kuko deje ubu yaraduze paraporo yuko vyahora kiriya gihe ariko novuga cyane cyane ikintu kigorana nico c'uburyo bwo kuja muri studio ugasanga umuntu amahera akenewe muri ibi na biriya bigatuma hari ibyo umuntu abanza kugabanya bivaye nuko abona uburyo nyene butameze neza ego. Yes, uvuze ikintu c'uburyo hariyo kenshi abakobwa iyo baje muri ibintu vya entertainment cyane cyane baronka amasapoti agiye atandukanye ariko ugasanga amasapoti aje mu bundi buryo mbega nka Rachly Nish ntiba yararonse abantu bamubwira ati turagufasha muri ibi ariko conditionnée novuga yuko ego harigeze kuboneka abashobora kumufasha mugabo bivanye n'umwanya wanje kandi kuko bisaba umuntu ariko aragusapotinga yuko mubana hafi cyane araha gukeneye ari byo mushobora gukora ivyo vyarambereye intambamye biratuma ntiyumvira gukorana n'umuntu n'umwe kuko bivaye n'ibindi njamwe nabonye yuko uwo mwanya bitova binyorohereza mitamo gukora ku giti ciwanje ego. Kuri performance yo muri volleyball na performance uri kuri stage niko ndavuga hajya kuri uri kuri terrain uri kurakina abantu uri mu maso y'abantu benshi ndetse no kuri stage uri mu maso y'abantu benshi ariko ni hehe wumva yuko nyene bakwakiriye cyane nka Nish? Novuga bivaye n'abasanzwe bankurikirana haba muri volleyball ufise abasanzwe bakunda ingene ndabikora kuko ubu n'umwaka ugira kane ntwara agashimwe ka meilleure passeuse urumva yuko ukina neza ntushobora kubura abantu bakunda ibikorwa vyawe no mu muziki naho nyene mfise abafanizi biwanje naho nyene urumva yuko mfise abakunda ibikorwa vyiwanje ego. Mbega ko umwigeme na cyane iyo aje muri ibintu vya entertainment mu kibano baca bamwakira ukundi kuntu uwe mu kibano bakwakira gute? Navuye ku bwa mbere byari bigoye kuko barabwira n'umuvyeyi umwana wawe agiye muri ibi urahevye nyene urahevye nta kindi ariko jewe icagiye gutuma ndanabibandanya muhira barabonye ku ishure bigoma bigenda neza kuko bari bazi yuko umuntu agiye mu muziki ntiyiga nta kindi kintu ashobora kuyumvira ariko muhira babona ku ishure bigoma bigenda neza sinyobegwa ngumye nyene ndi wa mwana wo mu rugo biratuma je banshigikira kuko je ni kenshi ngira ama rencontre n'abafani zimama kamerekeza rero je novuga yuko nta ngorane nimwe rero kenshi sinkonta ku bantu bo hanze iyo mbona muhira bimeze neza abandi mavuga ati birabasha kuko ntibaba bangaburira cyane cyane ndaba abo turi kumwe muri famille. Yes, tuza neza na neza mu ndirimbo Rufuku ngo waje nka Rufuku ngo Rufuku ego. So niyumviriye Rufuku kubera urabona ndi mushasha muri rap nahora ndirimba nyene R&B ariko bivanye entre état bivanye n'ukungene hari abari basanzwe bankurikirana barambwira ati twumvise voice yawe nta kuntu wogerageza ugakora indirimbo ya rap kumviriza ingene bigenda ndavuga ati jewe mu buzima ikintu yo ndakibona ndakigerageza vyanse nkaheba rero ndavuga ati nta kibazo reka ngerageze ndabe niko kuca niyumvira irya titre ya Rufuku kuko kera muri histoire batugiciye ko Rufuku ari rwafukuye Burundi ndavuga ati nanje muri rap ko mbona abakobwa bamaze imisi babihevye abari basanzwe bayikora umenga barasinziriye reka ndabakangure n'irya titre nkavuga kandi yuko feedback yagenze neza nararose ama message y'abantu bahirya no hino batandukanye ari nayo mpamvu kandi vuba ngiye kubatamwe ikindi gikorwa gishasha nyene ca rap. Guys, get ready. Ego. Yes sir. Iyo myaka yose kuva 2017 umuntu yaciye baza niho ukiciyumvira cyo kugira rap? Ego novuye ko ariho nkiciyumvira bivanye n'abasanzwe bankurikirana bakurikirana n'ibikorwa vyanje barambwiye ati gerageza bivaye na voice wanje ukuntu naririmbira hejuru cyane tugerageze ibyo ndabizi ko naririmbira hejuru cyane
ati gerageza rero ibitandukanye n'ivyo wahora ukora kugira turabe feedback y'abagukurikirana ingene bizogenda tukumva bimeze bon tuzoje tubandanya muri rap ego ariko hari yabibaza yuko Nish bo baramwandikiye irya ndirimbo oya gusa hari wamfashije gukosora sanzwe bimenyereye kuko rap n'umudiho bisaba kuyumvira cyane kuko ushobora gutondeka ry'amajambo neza rero nararondeye umwe mu basanzwe babimenyereye aramfasha gukosora ego vraiment yaramfashije gukosora byinshi shinze kubibeshera ariko ide yazananye wanje ego kuririmba udisinga ushiramwe amazina ya bamwe na bariya mbega nta ntambamye babona wiko uhava uhura nazo na cyane cyane kuri bajye bafana babajye baririmbye washize muri ndirimbo nta kintu kibi navuze cyane yaho cyotuma abafanizi babo banyumvira nabi kandi bijya bisanzwe ni nk'ibisanzwe muri make kusanzwe bitahura nta nziga ibirimwo juste nyene niba biba bitahura nk'uko twebwe kuko nta nzigo natwe tuba twabikoranye ego mbega muri bajye wadisinze ubutumwa bwo bwarabashikiriye canke nibaze ko bwabashikiriye kuko hariho no bisumenga agomba sohore nawe igikorwa gishasha kandi n'ikintu ciza biraryoshe vraiment yaba vyahora biba kenshi nivyo tumye abaririmbye bamwe n'abari bashobora kubiheba akumva ati naka yakoze reka kubera ikigiho nokora rero nibaze yuko cabaye ikintu ciza cyane kandi vuba umurumva ko ngiye kugaruka izira ni nagirirwa amahirwe nkuko babimbwiye abo naririmbye bakanyishura urumva bizaba ari ibintu bimeze neza cyane bizotuma biryoha uri ready kubishura kwishurana nabo cyane gose tubwire indirimbo yawe iko yakigwa gute indirimbo yanje ko yakigwa neza nkuko nabivuze hariho n'abatahora banyandikira vraiment kandi basanze banaririmba baranyandikiye bambwira ati nukuri congratulations byagenze neza tiyuba kuva na kare watanguye muri rap nizere ko ibintu byari kugenda neza kuruta ego watubwiye ko uri mu gusohora indi ndirimbo eske ntubona yuko igihe coba ari gito cyane iyi ndirimbo yawe yo gikeneye promotion ihagije ku buryo wobura bangiye gato kugira ngo uzosohore iyo yindi novuga yuko kurabona ego ntihaheze igihe kinini ariko kubw'abafans bagumye babinsaba naravuze ati reka ndayikurikize hama mu bisigaye mbe nda promotinga izi zibiri hama babe baramenyera yuko najenje muri rap niyo mpamvu nta yindi kubera ko baradukurikiranira kuri izi platform zacu arizo gwabo barakeneye kumva ijwi ryawe uri kurikora mu gahogo akantu gato gusa ndaje nka rufuku nteturure ino rap mu bigeme gugo ni na jewe map gemo ni kirimbo umwami kazi natiwe capa kibayobora iyo basomye woni jewe ndaje zibura ivyazivye ku mirongo y'izivina ntawe dusabarahevye dragon kuri Mike ncira fire ndafata ikaramu bagashaka kuritaya itana mu kibuga mfise bo ngiye wo defend uvuze rap nje ndito nimba bakora bo bakobwa bari hehe rapira baroka ndababona nk'ibirohe Nish Esther mushiri vyarof vuko ndasabiti nkita Karashnikov rapuchana ni mushire Morles ndi Maria Morera revo yiwe iri hasi revo yiwe iri hasi Nish chomba yuko nyene uri umwanditsi cyambe ndagukeze ni indirimbo iryoshe cyane ndetse uri umwe mu bigeme bako barakora cyane n'inguvu nyinshi na cyane ko ufise n'amasharge menshi. Merci beaucoup. Tukiri ngaho nyene muri rufuku ndashaka utubwire ubundi wari ufise ihangiro target yahe kuri iyo ndirimbo ya rufuku. Icambere navuze yuko nari mpindi y'umudiho nashaka gukora ikintu d'abord kiri different n'ivyo nahora nkora cyane cyane yuriko ubwa mbere navuga yuko nashatse kwivuga muri make nata muntu yihayagiza canka giriki ariko nanifise ihangiro ryo gukangura abandi baririmbyi kazi basanzwe bari mu mudiho wa rap kuko
navyo ko bari basa nk'ababihevye cyane ko ari kubakangurira kubutsa yuko hari igikorwa bafise yuko bategereza kwitegura kuko nanje nje kubasanga mu byo bari basanzwemo ego mbega nimba tarakabanga ninde muririmbyi akwenspira muri rap umuririmbyi mu Burundi ngaha mu Burundi ya barahari kuko mu bakobwa cyangwa mu bahungu hose kuri turaja ku bahungu no ku bakobwa ariko ko abakobwa basanze ari n'abakeya hari Davis hari Kobra cyane urumva nibo basanzwe bahari twiyeka muri no bisi ni buke mugabo navuga yuko abasanzwe babirimo neza ni Davis hamwe na Kobra aburumva nje kubasanga mu byo bahoramwo mu Burundi bazi ko atabandi bari bahari hama mu bahungu barahari vraiment mugabo so Bface urazi ko ari yasanzwe akora hari Kingorongoro hari uga Mark Farao rero aba nibo sanzwe kenshi nkurikirana ibikorwa byabo ego mbega umubano wa Nish n'abandi ba artist umeze gute novuga ko ari neza kuko nta numwe dufitanye beef oya ni neza vraiment mu baririmbyi kenshi hari utu beef gusanga naka umuririmbyi naka ntahuzana naka weho ntivyo babimeze nkuko ntihari bamwe mu peut-être jengira no kubera ta mwanya ndonka wo kuvugana kenshi nabo je kugera ubu nta numwe dufitanye ikibazo ntiwibaza ko iyo ndirimbo yociza igacrea beef bo bifashe nabi sino nta nzigo nta mutima mubi jewe nabikora uri mu kazi to ego nkuko nawe bakudisi naje no vyakira kuko nta ngorane nime kuko nivyo mbabaza cyane ego Nish nakahe kajambo wobwira babigeme batinya kwinjira muri ino entertainment batinya guhura n'ama-challenge agiye atandukanye wowe warabiciyemo ariko byaragukomeje ni yahe message watanga icyambere nuko no babwira yuko barisanze icyambere umwe afite impano vraiment ntayicarike ego biragoye ni nkuko no mu bundi buzima busanzwe umuntu ashobora guhura n'ibigeragezo akamenya uko avyitwaramo rero ntiyocareka ngo nuko yumva ngo banaka ngo bameze uku ngo bitwara ukunuku siko twese dutegerezwa kumera rero umuntu wese arafise ivyo akunda arafise kungene agera ibintu arimwo rero barahawe ikaze bareke gutinya cyane cyane n'abavyeyi kuko abavyeyi cyane cyane nibo babigiramwo uruhara ugasanga nk'umuvyeyi yabonye umwana wiwe yagiye muri ibi canke akumva umenga arataye umurongo rero abavyeyi baze bashikikira abana babo kuko ntawumenye jo iyo azobageze rero ni support tuba dukeneye cyane cyane bihereye ku bavyeyi iyo yumvise nk'umwana wiwe akeneye kuba umu artiste amushigikire amube hafi impanuro zabo nizo zituma n'ibindi bigenda neza akagobandanya yiga akanaririmba ibintu ugasanga biragenze neza cyane ego ikibazo gisa nk'icyanyuma kugira cyo dusozera kino kiganiro ubundi umuziki w'u Burundi bugariye kuri abaririmbyi bataramenya kwidandaza ku rwego mpuzamakungu canke n'amamedia adafise ubukomezi kugira ngo ashobore gupushinga umuririmbyi agere kuri ku rwego mpuzamakungu icyo navuga twese turabifisemo uruhara yaba abaririmbyi barabifisemo uruhara yaba abadufasha kumenyekanisha ibikorwa by'iwacu ariko ikindi cya mbere tubuze ni uko benshi abaririmbyi ntibazi mbega urazi ko bama bavuga ikintu kijanye na droit d'auteur nico cya mbere gituma n'ibikorwa byacu ngaha mu Burundi bidatera imbere nkuko nabivuze ndiko ngira master kandi igikorwa ndiko ndakorera ko kugira nzoshobore gusoma igitabo ndiko nkorera ku bijanye n'ama droit d'auteur nyene rero icambere mu ntambamye hari ituma twebwe atana makohaje menshi tugira ni ico cyuko twitwa ngo irahari mugabo kugira bije mu mategeko nico cabuze rero nasaba nk'abaririmbyi abartiste tugiye hamwe tukabisaba nibazo yuko yaba ku ruhande rw'abaririmbyi yaba ku ruhande rw'abasanzwe badufasha ibikorwa byacu bitume bigera kure twese ntawo kwidoze rero habuze ryashaka yuko twebwe abaririmbyi ariko twe duhaguruka tugaharanira agateka kacu niko no bivuga rero cyane cyane nico kibuze gusa hakabura n'urukundo muri twebwe kuko ugera ashobora gusohora indirimbo bakanaguhana link ugasanga nta niyo uravye kandi vyitangura umuririmbyi ahandi ugasanga no kwishira kuri stati wapi ntibikunda canke basuje no kuri YouTube
gito upfumuja kuri YouTube ukamusapotinga nubwo utokora ivyo bindi ariko kubura wa mutima w'urukundo ni utuma n'ibintu byacu bidatera imbere ego Nish tugushimire kwitaba ubutumire bwacu namwe murakoze cyane ego guys mwakoze cyane mwe mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika ikiganiro giheze muri abiwacu turi abiwanyu mubandanye mudusapotinga mukora like share na comment kugira ngo tubashe kumenya ivyo tubaza abatumire bacu ndetse tumenye nabo dukwiye gutumira nabo mama mushaka nivyo muba mushaka ko abaririmbyi banyu babakorera. So guys yariteka kubana namwe mwese, ja bless naho ubutaha, bless up.